Ya ndabaramukije cyane abanywanyi musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Youth Media TV. Muri kano kanya shaka kuganira namwe kandi nkuko dusanzwe tuganira ku bintu bijanye n'indwara n'amagara meza, ukuntu dushobora kwivura dukoresheje ibimera. Nari yatanze ikigwa c'indwara ya diabete, hanyuma ndabarangira n'umuti ukuntu mwashobora kwivura. Ariko muri kano kanya naho hariho abantu bagiye muri commentaire kuri channel ya Youth Media TV. Uno munsi shaka ndabahe ikigwa c'indwara y'umutima ariyo hypertension. Hypertension ni indwara imaze gufata abantu benshi, ugwaruka rwinshi. Abantu benshi baragwaye iyo ndwara ya hypertension, ariko baranasinzikaye kandi hariho n'abamaze kuhasiga ubuzima kubera ubwo burwayi bw'indwara ya hypertension. Uyu munsi nshaka tuganire ku ndwara ya hypertension. Hypertension ni iki? Hypertension ni indwara iterwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Abantu benshi barakunze kuba babaza hypertension bagapfa kuvuga hypertension batazi hypertension icarico. Nashaka ndabamenyeshe ko hypertension ari indwara iterwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. None hypertension imeze gute canke ifata gute canke iryo vumbuka ry'umurindi w'amaraso riterwa n'iki? Iryo vumbuka ry'umurindi w'amaraso riterwa n'ibintu byinshi cyane, kandi bigaterwa n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ivyo bibazo uyu munsi nivyo tugiye kurabira hamwe. Hanyuma tutarabandanya nari nifuza yuko abanywanyi musanzwe mukurikirana Youth Media TV 257 kuri YouTube, hanyuma Youth Media TV 257 kuri Facebook, Youth Media TV 257 kuri TikTok cyo kimwe na Instagram. Mwomanza mukagira share, mukagira like, subscribe na comment kubyo mudashoboye gutahura canke ku bibazo mudashoboye kumvira hano mukabibaza, canke ibyo tubatavuze hano muri no video mukabibaza muri commentaire tukabishurana iteka. Rero hariho ibibazo bitera ico kibazo ca hypertension. Ivyo bibazo biva kuki canke biterwa n'iki? None bikunze gufata abantu bo ku rugero urwahe canke bo ku myaka ingahe? Ico nico tugiye kurabira hamwe. Hypertension ni indwara iterwa n'umurindi w'amaraso. Uno munsi hariho abantu benshi bagwaye hypertension batabizi. Hariho n'abagwaye hypertension bakibaza ko ari hypertension ariko atari hypertension. None bashobora kumenya gute ko atari ikibazo ca hypertension? Urashoboye kugenda kwa muganga bakagupima bagatora hypertension kandi bakayitora koko. Rero iyo hypertension wowe ugatangura kwivuza wibaza ngo ufise ikibazo ca hypertension kandi ata hypertension ugwaye. None ni gute kwa muganga bashobora kugutora hypertension kandi atayo ugwaye? Bigenda gute? Ubwo bugwaye ukuntu bufata, kenshi nk'abantu bakunze kugwara ico kibazo ca hypertension, ibice 80% iyo hypertension ikunze gufata abantu basanzwe bafise ikibazo cyo gufungura nabi. None abo bantu ikishobora kubafata gute? Bivanye n'ukuntu umuntu abafungura nabi. Kimwe, abasoda b'umubiri biwe baca baba bake, akagira ikibazo c'amakalcium make, amavitamine akagabanuka mu mubiri, hanyuma bikaca vyongera bikazana n'ikindi kibazo, akagira
ikibazo c'amaraso make. Rero iyo amaze kugira ikibazo c'amaraso make, hariho ikindi kibazo kica ciyongera. Rero hageze aho umutima wiwe utera, umutima uza gushaka gutera amaraso menshi ariko ukayabura. Iyo rero umutima umaze kubura ya maraso, wa mutima uca wiruka cyane. Rero iyo umaze kwiruka wagera kwa muganga ati noneho umuntu aradupfanye, bagupima bakaca bagutora ikibazo ca hypertension. Ariko rero dukurikiranye tukaca dukurikirana histoire yawe y'ukuntu bayeho, ukuntu urya, ukuntu ugirante, tukaza dusanga ico kintu bagutoye ni ingwara koko, ariko ukadusanga sico tugiye kuvura. Rero ico kica kivugwa niki? Ico kibazo kica kivugwa niki? Kica kivugwa nuko ushobora gufata ibintu bishobora kukongera amaraso, kandi ubifashe ku rugero rwiza, ukazusanga ca kibazo ca hypertension kiraheze. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri, urashoboye gusanga umuntu afungura neza, ugasanga abayeho mu buzima bwiza, ugasanga kandi afise n'ikibazo ca hypertension, ariko yagenda kwa muganga kumupima bakamutora ikibazo ca anemie. Bamaze kumutora anemie, ukazusanga afise ikibazo ca hypertension. Rero akaca ananirwa kumenya none ko mfise amaraso make nkaba mfise ikibazo ca hypertension, none biva kuki? Tahura neza. Ufise amaraso make, umutima wawe ukeneye gutera amaraso menshi, ariko ya maraso yabuze. None wa mutima wocureka kwiruka gute? None wa mutima wocureka kwiruka gute? Rero ikintu nosaba, wogerageza umaze kubona yuko ufise ikibazo ca anemie, gerageza gufungura ibintu vyongerereza amaraso. Bamaze kuba bagutoye ikibazo ca hypertension, ukaba ufise ikibazo ca anemie, nshuti gerageza gufungura ibintu by'ibibogaboga, ibintu by'amasalade, ibintu by'amakonkombre, amakaroti, amaepinare, vyongerereza amaraso. Urabe yuko iyo hypertension itacitumuka. Ubwo no buryo bwa mbere. Uburyo bugira kabiri, umaze kugenda kwa muganga bakagutora hypertension ya vrai, ukamenya yuko iyo ari hypertension, reka kuri kurahangayika, kuko wumvise ati ndagwaye hypertension ukaca uduza umutima uhakwa kuguca mu kanwa. Rero ico cyukora ngiki, reka kwirirwa uraza guhangayika, rondera agati bita umwenya. Umwenya ugateke, ufata amababi yako uyateke. Umaze kuyateka, fata igikombe mu gitondo c'inusu, ufata ikindi saa sita, ufata ikindi ku mugoroba, mu minsi 5 uzogukiza hypertension. Ariko izi nyigisho ndazitanga hano ku rubuga, benshi mukazifata minenegwe, ariko natwe twazirose zituzimvye. Gerageza wivure iyo ngwara, urabe yuko utazokira hypertension. Umwenya wonyene nta kindi kintu za kurondera. Umwenya uvura hypertension mu minsi itarenze 5, ubukize hypertension. Nshuti, gira subscribe, share na like na comment kuri Youth Media TV. Murakoze.